Ikaze bakunzi biboresha kure ya Look Media, bakunzi ibiganiro ca Look Sports. Ni umwanya mwiza kuko musanzwe mubizi, ni ku munsi wa mbere canke ku munsi wa gatanu ikiganiro ca Look Sports. No munsi turi ku munsi wa gatanu, ni ikiganiro ca Look Sports kije kudufasha kurangiza ino ndwi. Ikiganiro ca mbere tuje kwa twashikiriza muri uku kwezi kwa gatanu. Nkuko mubibona ndi kumwe na Darlin Ngurirwa, niwe tuje gufashanya kugira ngo tubashikirize kino kiganiro ca Look Sports cyo kuno munsi wa gatanu. Darlin, ndakuramukije Loris, ndaramukije namwe bwemo ko muradukurikirana muri kiganiro ca Look Sports. Nkabanda ndabahaye n'ikaze naburyo tumaze n'iminsi myinshi tutaraganira. Ni ikiganiro ca Look Sports cyo munsi tuza kuganira, muradutunga no munsi tuza guhagarara cyane ku makuru y'inkino avugwa ku mugabane wa Buraya. Nibyo no mu Burundi hari inkino zitandukanye, ariko uno munsi mudukundire duhagarare ku makuru y'inkino avugwa ku mugabane wa Buraya. Ni muri UEFA Champions League ndetse no muri UEFA Europa League. Ni muri Champions League habaye inkino zitandukanye, Emirates Stadium ndetse na Stade Red Companies. Muri Europa League ni umugwa Manchester United ndetse n'umugwa Tottenham Hotspur uza kuba dohagarara ko imigwi ihagaze nabi cyane muri championnat muri English Premier League, ariko uno munsi ubona ko muri UEFA Europa League ari imigwi ihagaze neza cyane. Na ayo makuru tuza guhagarara ko cyane, reka tumire amateka twaduhize tugaruke nido ry'ikiganiro cyacu. Neza na neza Emirates Stadium hari ku munsi wa kabiri kwigenekerezo rya 29, aho umugwi Arsenal bariko urakira umugwi wa Paris Saint-Germain muri UEFA Champions League semi-final first leg. Nuko match ari yo muri Champions League no mwaka muri demi final. Ni PSG yaje kuba ikora affaire ikomeye cyane, itsindira Arsenal Emirates Stadium, itsindira Arsenal i London. Arsenal bavuga yuko yari ifite defense ikomeye cyane muri Premier League, ikaba ifite na defense novuga yuko ikomeye cyane muri Champions League. Ukabona yuko novuga yuko ari deal yabaye nziza ku mukoci Luis Enrique n'abahungu biwe, nubwo bagiye guta umugabo Ousmane Dembele akashikirwa n'imvune. Novuga yuko ari deal ikomeye cyane kuronka amanota 3 naho batsinze igitsindo kimwe. Novuga yuko ari ibintu bizobafasha cyane muri match retour na Liga izobera i Parc des Princes muri kibuga ca Paris Saint-Germain. Novuga yuko ari kintu kibahaye inguvu cyane, kizotuma n'abakunzi ba Paris Saint-Germain baza ku bwishi kubashigikira kugira barabe yuko wotahukana bakaja muri finale ya Champions League. Reka dufate ko factor X yino victoire ya PSG twavuga ko ari iki cyatumye ishobora gutora amanota 3 kuri Emirates Stadium. Novuga yuko Paris Saint-Germain y'umwaka ubona kutandukanye na Paris Saint-Germain y'imyaka ibiri heza cyane y'umwaka uheze. Novuga yuko abahungu ba Luis Enrique urabona yuko ubu nyara abantu bose basinyira ku mugozi umwe, niko twabivuga. Urabona yuko hageze kwataka bose barataka, hageze ku defenda no mu ataka ara defenda. Ubona yuko nka Dembele novuga yuko ari umukinyi principal ubunye two turabona wa Paris Saint-Germain, ubona yuko yitanga cyane gose, akava imbere akaje kubafasha ku defenda, hageze ama contre attaque urabona ko yitanga. Ubona yuko ari Dembele ubu physiquement, novuga yuko ari Dembele tutari tuzi tutabonye no muri FC Barcelona. Ari Dembele karatangaza abantu benshi, ari Dembele mbere muri aka kanya iyo bari mu bafavori ba Ballon d'Or aramutse atwara iyi Champions League. Ariko twibukanye ko waravuze ngo ni PSG no mwaka iratandukanye na PSG yo myaka ibiri iheze, ariko twibukanye ko ino kampanye ya Champions League no mwaka PSG yayitanguye nabi cyane. No muri phase de groupe yari mu bibanza by'inyuma, hari abantu bavuga ati PSG amahirwe 95% nuko itazoba karifiye muri tour ikurikira. Ibyo ntaguciriyemo, ibyo novuga yuko ari ibintu byagiye biboneka, ariko inovuga impamvu ya mbere ruko Luis Enrique yarakira umukoca mushasha. Sivuga baratanguranye pre-saison, ariko abakinyi naho bari muri pre-saison niba baramenyerana, niba barasura kubona ama match, hajya no gukubitwa biri mu bintu bifasha equipe kwiduza, kwisimbura, kuvuga ati kuraba ati twebwe eske tugwaye hehe, dufise ahakomeye hehe, twokora iki. Ubona yuko ari Paris Saint-Germain ibyo byose aya makote yose yagiye yigako, kandi ubona yuko ari Paris Saint-Germain yagiye vraiment yibonekeza yuko ama tactique cyangwa iki bagiye bashira ku mugaragaro kandi bakabikora neza. Uno musi PSG yatsindiye match y'abahanzi, ni stade goye gutsindira ko muri myaka ibiri, novuga ngo ibiri cyangwa 3 yeze gutsindira match kuri Emirates Stadium. Ino migikoma ko bintu ibintu byoroshe, si ibintu byoroshe nabuke kuko naza ko Mikel Arteta yubatse ikintu gikomeye cyane kuri mu mugwa Arsenal. Ahereye kuri defense na attaque yari sanzwe ikomeye. Sevre yariho basaka ba Martinelli na wijya attaque ya
ubona yuko na Arsenal ari equipe iburyo ifise abakinyi benshi bari mu mvune cyane ikaba novuga yuko ni match bakina na Paris Saint-Germain yarabuze umukinyi akomeye kubera accumulation de carton jaune novuga yuko ari ikintu cagiye guperturba cane Arsenal ubona ko Arsenal mugabo yaragerageza ikagerageza gusugera Paris Saint-Germain igatera ku mapoto baratsinze n'igitsindo baragikuramo ariko novuga yuko ari ni Arsenal yarushijwe kandi novuga yuko ari Arsenal nayo nyene ifise icizere cyane yuko ishobora kuja ivyo kuvyo Paris Saint-Germain ikoreye kuri Parc des Princes ambe kuri Emirates Stadium nayo ko Arsenal yoje kabikora kuri Parc des Princes kandi ubona ko n'abakinyi bamaze gushira mu ishaka novuga ko ari urukino rwa koto ruzoba ruryoheye ku bantu bazoba bagiye bariko bararukurikirana novuga yuko abafana ba Paris Saint-Germain abafana ba Arsenal banyotewe igikombe ca Champions League abafana ba football muri sport bose barakinyotewe si PSG si Arsenal bose ubona ko ayo ma equipe yose atanimwe iratwara Champions League umva kubwawe biracashwa ko Arsenal ishobora kuza ikaromota score igasha kwa avanza muri finale cyane ubonye kuri squad ubonye no kuri coach Michael Arteta novuga yuko ari 50-50 c'est vrai n'igitsindo kimwe kuri Paris Saint-Germain mugabo novuga yuko ari Arsenal ko turabona umwaka nayo nyene igenda yiduza igenda itera imbere ya tuce Louis Sadris Companies naza ko hawaye match de la semaine ko twoyita umugwa Inter Milan wari watembereye umugwa FC Barcelona ibitsindo 3-3 ibitsindo 6 muri match imwe urabona ko muri semi final ya Champions League bose 3-3 nibaza ko ni score ziboneka gake muri demi final ya Champions League cyane ubona yuko ari ibintu bishika gake na burya no kuremonta ibitsindo 3 burya si ibintu bibona si ibintu bakeshi twadusimu tubizi kuri equipe ya Real Madrid iko ari equipe ya remontada ikunda kuremonta igashika no ku minota ya nyuma naho bayitsinze kayigira en plus personnel ishobora kuza igakuramo ibitsindo bibiri ku mugwa Inter de Milan tuzi ko ni meilleure défense muri Champions League sinibuka igihe baba bariko kwakesa ibitsindo 3 muri Champions League muri match Inter de Milan mugabo no musiko na Barcelona iza igatanguzwa ibitsindo bibiri ikaza gukuramo ibitsindo bibiri wana ko ni FC Barcelona nyene tuvuze ko itandu novuga yuko ari Inter de Milan ifise defense nziza cyane gose ariko novuga ko FC Barcelona ifise attaque nziza cyane gose si attaque gusorona na milieu ya FC Barcelona ni milieu ya Pedri ya De Jong ya Gavi ya Firmino yani novuga yuko arabakinyi bitanga cyane gose urabona yuko hageze umwanya wo gukina Inter de Milan yarasezise occasion kandi Inter de Milan novuga yuko occasion yose yagiye ironka yagiye ibyaza nk'umusaruro yego mugabo ni Inter de Milan yagiye guhura na umuntu yiswe Lamine Yamal ariko arafashanya n'abakora ikipe biwe bavuga ko ari Lamine Yamal twagiye tubona yuko ari we yaragiye atwara attaque ya FC Barcelona kuri uryo munsi bavuga yuko FC Barcelona muri aka kanya irahagaze neza kubera ifise attaque nziza ifise hagati heza na burya defense yaho ijumbagira buke bavuga ari uko ihagaze neza par rapport ya Inter de Milan ya ariko kubona Bonico nyine nagomba kukubaza uhereje ku kijanye na defense Kweski kubona umugwa Inter de Milan uza ugatsinda ibitsindo 3 byo Barcelona iwabo kuko n'uwitwa Rafinha Diaz yaje ko ivuga match yeza avuga ati ibi ntibibaho nta kudusha gutsindwa 3-2 iwacu muhira eske nubona ko umugwa Inter de Milan haje ufise ma chance menshi cyane kuko waje kuba unganiriza hanze novuga yuko Barcelona si equipe izibira mu bisanzwe Barca iyo niyo facteur X ya mbere ikomeye kubera urabona baramonte attaque zabo iri hejuru cyane na ligne defensive yabo Flick yarayidugije cyane aho usanga bakinira kuri mediane kenshi novuga yuko ari ibintu bigenda bifavoriza attaque za FC Barcelona c'est vrai plus wataka cyane plus usiga ama espace menshi novuga yuko Inter de Milan yagiye analiza equipe za matches FC Barcelona yagiye ikina nandi ma equipe kandi kakenda gukorera ku ma point faible ya FC Barcelona cyane muri defense ari byaje umusaruro ikindi FC Barcelona yagiye gutakaza umukinnyi Jules Koundé kandi ashobora kutazoboneka muri match ashobora kutazoboneka no kuri final urabona yuko ari Jules Koundé yagize mvune ishobora kumaza nk'amezi nk'abiri atatu ari hanze uruhombo rukomeye cyane kuko naza ko nta rukino rumwe arashobora kuba atangura hanze igihe abari fit yaramaze match zishika 100 akina za FC Barcelona na cyane nko muri iyi saison yaruze match imwe yonyene niyo bamuhaye akaruhuko navuga yuko ari Jules Koundé na Lamine Yamal ubona ko kuri kote iwabo ari kote ya Mary Shomisi yose ya Mary kote itanga ama pass decisive
n'amablessure bafise n'amablessure make nibaza ko Lamine Yamal tumushika ko mukanya ego Lamine Yamal tumushika ko mukanya muga twavuga ko Jules Koundé yaramaze afatiye runini defense ya FC Barcelona na cyane cyane kuri kote yiwe no kuma monte yiwe asahiriza Lamine Yamal ego uno musi FC Barcelona izozokina match retour nibaza ko muri iyi ndwi bafise Classico bafise Classico le 11 mai est-ce que sivyo bintu uno musi izi match ziri bariko barashana zikomeye FC Barcelona ntitwovuga ko zishobora kuza kubagirira amakonsequences mabi na cyane cyane muri izo ntara za saison turimo kwashina match est-ce que bari capable yo gushobora gutsinda match zibiri zikurikirana ya match ya Inter de Milan ndetse na match ya Real Madrid bavuga yuko kwashina match navyo byerekana kumwe n'umukinyi nabakomeye nibyo biri mu bintu bigize abakinyi ni ryari ushobora kuvuga yuko umukinyi ari important kuri equipe ni ryari ushobora kuvuga ko umukinyi akomeye tubibonera muri aya match akomeye ubunye bararonka novuga jour de repos ni imisi ibiri imisi 3 max ukazobona barashinye n'indi match novuga yuko ari ikintu tugenda tubonera kuri FC Barcelona nabo bagiye biyubaka kubera urabona yuko ubunye squad ya l'année passée na squad y'umwaka ubona yuko ziratandukanye cyane hagiye hajamwo physique cyane cyane ni bari babuze na mentalite ubona psychologiquement yuko FC Barcelona iri prêt kugwana iri prêt kuma equipe yose si bivanye n'imisi yariyo bari prêt kwashina aya match kandi bari prêt kuronka succès ubibanye uravye nka match bari bakinye ya Coupe du Roi bakina na Real Madrid bakabitsinda muri prolongation ubona yuko na prolongation yasa n'ihetse ubona yuko ari FC Barcelona novuga yuko ubunye physiquement et psychologiquement bahagaze neza cyane rwose uno musi kandi bagiye kuba bagarukana witwa Robert Lewandowski ndetse n'uwitwa Alejandro Balde baje ko bagaruka ni amayere make muri effective FC Barcelona twibaza ko bizoza kuboosta no vuga ngo niveau ya FC Barcelona novuga yuko bizoperturba cyane defense ya Inter de Milan cyane kubera ufise umuntu iswe Robert Lewandowski ari ku ruhande rw'iwawe ugumucunzi ijisho riguma ari murabo sico kimwe nuko ho bari Ferran Torres c'est vrai sico kimwe ariko ubona yuko ari Ferran Torres yabaye remplaçant mwiza cyane gose Robert Lewandowski novuga yuko ari Ferran Torres numero 9 yamu ureshije muri aka kanya novuga yuko ari Ferran Torres twagiye tubona yuko kwiyesimira muri defense ya Inter de Milan byagiye bibi bintu nk'igitabo cuguruye kandi yagiye akubita ama personnage ubona yuko ari Ferran Torres muri aka kanya Lewandowski yaramaze imisi ari mvune ari Ferran Torres yagiye igaragaza nabyo bari bamaze imisi myinshi bavuga yuko ari Ferran Torres yatanguye iyi match adatanga umusaruro yego niba nibuka neza ku rukino rwa Arsenal na PSG wari watanze amahirwe 50-50 muri match retour no musi kuri FC Barcelona Inter de Milan dufate ko ibice bingahe kuri bingahe Champions League nta muntu agenda avuga yuko afite amashance menshi kurusha uwundi iyo utamurusha nk'ibitsina nka bitatu isava ifite 3-0 ni ibintu uvuga ati jewe ngaha anye je suis sûr mais pas certain je suis sûr yuko iyi match ndayitwara mugabo novuga yuko ari 50-50 kuri Inter de Milan na FC Barcelona na Liga Inter de Milan izobe ihagaze ku kibuga ca Giuseppe novuga yuko ari FC Barcelona iravye nabi ishobora kuhatahira novuga yuko ni Inter de Milan nabi nyine iravye nabi ishobora kuhatahira kubera FC Barcelona izoba yagarukanye abakinyi babo babiri bakomeye nubwo ifise imvune ya Jules Koundé ngira Asifrika zoraba uko nyene amusubiriza namakuru yako aravuga muri Champions League reka duce muri batoya babo imbere ko turangiza ikiganiro cyacu ni muri UEFA Europa League aho umugwi wa Manchester United ndetse n'umugwi wa Tottenham Hotspur iri kwiraserukira kino gihugu cy'Ubwongereza iri kwiraserukira ino mugwi ya Premier League yamaze kuba ishikana ukuguru kwa mbere niko novuga muri final ya UEFA Champions League ni Manchester United yatsinze umugwi wa Athletic Club ibitsindo 3-0 ni match yari ikomeye ariko Manchester United sinzi vyita nizo ko ni surprise komeye nivyo haje kuba habanza kuba ikarata itukura kugira ngo Manchester United ishobore kudomina match ariko urana ko ni Manchester United uno munsi mu migwi yose yakinye Coupe d'Europe muri Champions League muri Europa League muri Conference League niwo mugwi wonyene utarashobora gutakaza urukino rumwe Manchester United ntiratakaza match ni gushika no munsi ubwo urabona yuko ari Manchester United ifise French mu Premier League muri Premier League nibaza ko nabo nyene ubu barabihevye ubu witwa Ruben Amorim yaje ko bivuga yavuze ati mathematiquement ntituzoshobora gukoroka reka no munsi Premier League tuyihe tuje muri Europa League barabuhumwe ko bari deal bizaho kwitwara hama baje guhiganirwa Champions League
novuga yuko ari misi yose uzobona ari Manchester United igaragaza ubonye mu mukinyi Bruno Fernandes ameze neza cyane. Bruno Fernandes yubonye ameze neza urabona yuko ari equipe ya Man U turayimenyereye n'imyaka ine iheze Bruno Fernandes ashitse muri Man U tukabona ari Bruno Fernandes ari consistant bari mu bakinyi bambere ari consistant muri apana muri Manchester United muri Premier League kandi muri Premier League c'est vrai ni mu bakinyi bari consistant nubwo atari consistant cyane nk'abandi usanga tumenyereye nk'aba Kevin De Bruyne ntashobora kuba nka Kevin De Bruyne kwera uravye na club ari kuko Manchester United ni equipe iraheze imyaka itagiye muri top 6 kandi uri kwa combat mu Manchester United uri mu kanya cya 15 performance zawe ntashaka uziharura nk'iza Martin Odegaard ari Arsenal nk'iza Mohamed Salah ari muri Liverpool nk'iza De Bruyne ari muri Man City ni Manchester United navuga yuko abatware ba Manchester United bagejeje kuyubaka cyane gose ariko bikananirana ubona yuko ari abakinyi amafaranga menshi urabona na ba Rashford Hojland ariko sinovuga yuko Manchester United yobifise ikibazo c'abakinyi novuga yuko ari structure ya equipe yubigwaye muri aka kanya kuko urabona yuko abakinyi nabwo bayivamwe muri Manchester United bari très performant mbere novuga yuko ari Anthony ubunye muri Betis Sevilla aravuga yuko amerewe neza cyane Anthony uno musafise amaze okema 19 muri Betis Sevilla niba mu match 19 ari decisive inshuro 10 muri Manchester United yabaye decisive inshuro 10 amaze gukina inkino 78 Rashford yari muri Aston Villa urabona yuko nawe yaratanga umusaruro bavuga yuko ari structure ya Manchester United no musi yavuye Manchester United no musi muri Naples urabona yuko aguma atanga umusaruro ubunyegeze ku bitsindo 7-8 muri Serie A bavuga yuko ari Manchester United igwaye structurellement inyuma novuga ko ari byo bya affecta bizaho bikafecta umucoach bikafecta n'abakinyi bose ubu ntibari sûr yuko nashobora no guheza saison akiri ngaho onye ashange y'ingi saison gatangura akiri ngaho novuga yuko ari ibintu bigenda biperturba abakinyi ba Manchester United ariko novuga yuko ari Manchester United ikrakora deal nziza muri Europa League mu gutsinda Athletic Club equipe novuga ya gatanu muri La Liga yoba yakoze deal ikomeye cyane gose kuko bizonayigora kandi kaba yatsindiye ku itere ya Athletic Club savuga yuko igihe bazoshika ku itere ya Man U bizoba bigoye cyane gose yuko Athletic Club zikagombora ibitsindo bitatu Tottenham Hotspur nayo tuvuge ko ni structure rwayo no musi mu bibanza birenga 10 na bingahe muri Premier League ariko igomba ije muri finale ya Europa League novuga yuko ari Tottenham yagiye isubira inyuma cyane kuva Harry Kane ayivuyemo novuga yuko Harry Kane yari umukinyi ubona yuko Tottenham yari ihagaze ko cyane gose c'est vrai hariho umukinyi twa Son Emerson kandi urabona ko ari umukinyi vraiment physiquement émotionnellement novuga yuko ari tactiquement ari umukinyi ameze neza cyane kandi urabona ko atanga ama contribution menshi kuri Tottenham ku munsi w'ejo ubona ko ari Emerson yari kuri bato touche kubera kubw'imvune ariko urabona yuko Emerson naho yari ari yankoraje cyane abakokipe biwe kandi urabona ko ari Emerson honyine yanaryohewe cyane ariko bitatu tushe ku bitsindo bitatu bari bahejeje kwefreja kandi akayipe uvuga yuko itari sanzwe namenyerewe cyane ariko mugomba yamaze gushika muri demi finale Europa League urumva ego novuga yuko ari deal nziza yakoze Tottenham kandi novuga yuko ihagaze neza muri aka kanya muri Europa League novuga yuko bizotanga novuga yuko azoba ari na match ikomeye baramutse bashika muri finale hamwe woce bahura na Manchester United twabona yuko ama equipe ya Premier League akomeye kandi abandanya byerekana muri Europa League reka turangirize kuri ku nkuru novuga ngo ibabaje nyuma kuva muri Europa League ni witwa Ndayishimiye Yusuf Nyange umurundi ari mu mugwi wa OGC Nice yaraye ababaye agize imvune novuga ngo saison yo imaze kubirangira ni amarigama croisé niko akunda gusazi yamvune mu mugabane wa asanga ni imvune ikunda kumaza umukinyi amezi menshi cyane ari hanze no musi eske turavye niveau ariko no musi muri Ligue 1 mu mugwi wa OGC Nice ni ari mu makapitene batatu wa mbere no musi muri Ligue 1 ari mu meilleur milieu défensif muri Ligue 1 Eske twizere ko ari no muri equipe type za Ligue 1 yaramaze imisi igaragaza cyane chaque weekend abari mu ubona yuko ari Ndayishimiye amwita captain muri OGC Nice kandi urabona yuko unye sinibaza yuko abantu mu Faransa batazi Burundi barabuze cyane gose beshi unye n'inzira Ndayishimiye abakommentateur ba TV hari babona yuko bararimenyereye Ndayishimiye basigaye bivuga nk'abarundi OGC Nice irazi Burundi kuko ku musozi nagiye mbona article imwe y'ikinyamakuru cyane mu Burundi cyitwa Yaga iravuga ku bijyanye na visit Burundi
uburongoye Visit Burundi yavuze ko bamaze gusinyanira amasezerano gukorana n'umugwi wa OGC Nice hasigaye ikibazo c'uburyo gusumva OGC Nice yamaze kuba iba inshuti y'abarundi n'abarundi cyane gose kandi navuga ko ari ikintu ciza isi vyoshika Visit Burundi karamuka igiye kuri mayo ya OGC Nice navuga ko iyo bari visibilité cyane ku gihugu na visibilité cyane kwa sportif footballeur baba bakenera ngahanye no ku matara ariko arembarja muri iki gihugu cacu. Est-ce que no musi iyi mvune twizeye ko Ndayishimiye Yusufu azogaruka kuri iyi niveau twari tumuzi canke ni bimwe novuga ngo ni ya obstacle yita hagati y'umuntu kugira ngo amusubize hasi? Novuga yuko ari blessure kandi no mwihanganisha kandi nibaza yuko Ndayishimiye Yusufu azogaruka ari umukinnyi akomeye cyane kubera nibaza yuko ari agafranga gatoyi kabaye kuri evolution ya carrière yiwe. Bwa nibaza yuko agarutse azosubira gutwereka wa Ndayishimiye nyene dusanzwe dukunda dusanzwe tuvuga ati va de l'avant bandanye uteza imbere igihugu bandanye uteza imbere equipe yawe urimo. Yabo kandi nibaza ko uno musi agiye saison yariko irahera muri Ligue 1 azacaja muri vacances nibaza ko azogaruka muri Septembre Octobre mbere azori mu ntango ya saison ikurikira nta mwanya munini azobasivye muri ite nta mwanya munini azobasivye gusa arashobora gusiba pre-saison naco nyine hajya ni pre-saison n'ikintu kiba gikomeye cyane ku mukinyi kubera kimuha kumenyerana n'abakinyi baba bari kumwe coach ashobora gushanja tactique navyo nyine n'ibindi bintu umukinyi agenda yigirako. Novuga yuko n'akantu gatoya novuga ko agafrank ari mu nzira ya evolution Ndayishimiye novuga ko Ndayishimiye yagiye yerekana capacité y'u Burundi y'abakinyi b'abarundi ubunyeri ryo bendera dufise mu makungu twese twishimira. Reka ikiganiro cyacu tubyabukiriza hano cuno munsi cyo ku munsi wa gatanu isango ni ku munsi wa mbere tuvugana ku makuru y'inkino atandukanye. Reka adakrenda gushimira ndagushimiye Loris mugire aho muba mubahwe naho utaha.